Umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi bakunzi bacu mubandanya kudukurikirana muherereye irya nino mu makungu ya kure. Mwe mwese dukurikirana muherereye ku mugabane w'abanyamerika, bari irya nino ku mugabane w'abanyaburaya, ku mugabane wa Aziya, mwese mudukurikirana muherereye ku mugabane wa Afrika, South Africa, Zambia, Kenya, Uganda, ngaha mu bihugu vy'ibibanyi, mu buraruko, mu Rwanda, mu buseruko muri Tanzania no mu burengero muri Congo, mwese mudukurikira muherereye ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, intara, amakomine, imitumba, ucimbira imisozi bigiye bitandukanye, bivanye n'aho buri umwe wese adukurikirana aherereye, mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa fyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri, amakuru ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane muri abo kubahwa. Amakuru agezweko ariko aravugwa ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi rero reka tuyatangurire mu gisata c'umutekano. Abantu babiri baratowe ibiziga mu ntara zitandukanye, benshi baravuga ko rero ubwicanyi bwongeye kuba ndanse muri kino gihe twimirije amatora umwaka uza, umwaka w'2025, benshi bakaba batekewe n'icoba bivanye n'ibiziga biriko biragenda bitogwa irya nino. Ngaho ikiziga kimwe caratowe mu Kirundo, ikindi kiziga caratowe mu buseruko bw'igihugu cacu mu ntara ya Muyinga. Ni mu gihe mu ntara ya Cibitoke hari hahejeje iminsi naho mu ndwi iheze havugwa ibiziga vy'abantu b'abakenyezi biriko biratogwayo vyaciwe amajosi. Abatama harimo n'umutamakazi mukuru, umutamakazi nawe yatowe yaciwe umutwe, kandi ivyo biziga ntago biriko biraca bimenyekana ari ivyabande canke abo bantu baba baciye bagandagurwa ngo hamenyekane ari bande, niyo biba vyaje bizanana. Abanyagihugu bariko bararobona ivyo biziga rero biriko biratogwa irya nino ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, bakaba biyamiriza ubutegetsi bwa CNDD-FDD ko aribwo bwoba bwinyegeje inyuma y'ubwo bwicanyi buriko buragenda buba ngaha mu gihugu c'Uburundi. Bavuga ko rero ata bandi bantu bica abo banyagihugu atari abo mw'iperereza. Iperereza ry'Uburundi rirashigwa imbere, riradomwako urutoki bavuga ko iryo perereza ari ryo ryoba ryinyegeje inyuma y'ubwicanyi bwose buriko buragenda bubera ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi. Benshi bakaba bavuga ko boba ari bamwe mu ba CNL bariko baraburwa irengero, kuburwa irengero bikabandanya batora ibiziga irya nino mu ntara zitandukanye, kandi ivyo biziga ntihaciye hamenyekana ari ivyabande. Abo bantu bicwa nta n'umwe amenya iyo baba baciye bava. Akarorero, iyo bagufatiye mu ntara ya Makamba mu bumanuko bw'igihugu, barashobora kuja kukwicira ngaho mu ntara ya Kirundo, hama baheza kukwica ico kiziga bagaca bagita ngaho bakigendera. Hama abanyagihugu batora ico kiziga bivanye nuko nta vyangombwa biba bikiranga, bagaca bayoberwa ari ivyabande. Abanyagihugu bakaba basaba umukuru w'igihugu ko yohagarika iperereza ryiwe, iperereza ry'Uburundi rigahagarika kwica abenegihugu. Inyuma y'iyi nkuru ivugwa mu mutekano, reka tunyarukire mu gisata ca politike, aho rero umukuru w'umugambwe CNL Agathon Rwasa kuri ubu ngubu aravuga ko ivyashikiye umugambwe wiwe abona ko ari demokarasi yasubiye hasi, kandi ari igikorwa casambuye demokarasi ngaha mu gihugu
gihugu c'u Burundi. Ivyo ni ivyavuzwe na Agathon Rwasa, umukuru w'umugambwe CNL, ariko bikaba yarawatswe inyankamugayo zitandukanye, zo zikaba zikimwita ko ari umukuru w'umugambwe. Umukuru w'umugambwe nyine CNL, ko batemera uwutwaye kino gihe ari we Nestor Girukishaka. Baravuga ko batamwemera ko azoguma kubatwara kandi ko atazobatwara kuko ngo ari umukozi w'abakoroni. Abo bakoroni bavugwa ni CNDD FDD ishaka gukoroneza umugambwe n'inyankamugayo za CNL. Bakaba rero bavuga ko uwo yariye amahera yo muri CNDD FDD agomba kuzosubiza ivyo abandi yariye kuko ngo batazokwigera bamuja inyuma. Ni mu gihe uyu Nestor Girukishaka nyine yahawe bamwe mu mbonerakure kugira ngo zimuje inyuma, kuko inyankamugayo za CNL zo zari zaciye zanka ivy'iryo tembagazwa rya Agathon Rwasa kumukura mu mugambwe wa CNDD FDD. Benshi bafata ko ari ugusambura demokarasi, nk'uko Agathon Rwasa nawe yaciye abishikiriza. Yaciye yivugira ko ivyabaye ngaha mu gihugu c'u Burundi ivyo CNDD FDD yakoze ibikorera indongozi zari zisanzwe ziriho, indongozi z'umugambwe CNL, ko bifatwa nko gusambuka no gutituka kwa demokarasi. Ivyo ni ibiriko biragenda bivugwa. Tuvuye muri ico gisata ca politike tugiye mu gisata c'ubutunzi. Umukukuruke Barthélemy arapfunzwe. Uyu Barthélemy apfunzwe yagirizwa hamwe na Jean Claude Bigirimana hamwe n'abandi babiri bakoranaga mu bushikiranganji bw'abakozi n'akazi. Aho rero bivugwa ko mu gisata ca CTI, igisata kijejwe kuraba no gutunganya imishahara y'abakozi, ngo boba barariye igiturire gikomeye cane. Boba barahawe igiturire hama boheza guhabwa igiturire, ico akaba cari ico kuyovya imishahara, aho wasanga umukozi ahembwa imishahara isumvya iyo yakabaye ahembwa. Aho bavuze ko kandi hari n'umuntu washobora gusanga inimero de matricule yiwe inyuzwa ko imishahara 5 canke irenga 5, yose ikanyuzwa ku nimero de matricule imwe. Ivyo benshi rero babona ko vyabaye ari ubusuma bwakozwe n'abo bategetsi bakomakomeye cane. Ubusumwa biboneka ko abo bategetsi bategekaga CTI baciye bagenda bakora ko, kandi ayo mafaranga babaga batanze bakayaha abantu basubiraga inyuma bakayagabana bakayasangira. Ivyo rero bikaba ari vyo biriko biratuma bahagarikwa umwe ku wundi. Kuri ubu ngubu bakaba bamaze kwinjira ibohero ari benshi cane, bahora bakora muri ubwo bushikiranganji bw'abakozi n'akazi. Umukuru w'igihugu ngo aragwanya abo bose bakaboko bariko bariba igihugu c'u Burundi, naho yaciye avuga ko hari bamwe atazohana kandi ari abasuma, ari ibisambo, abasuma bimonogoje mu kwiba nyine igihugu c'u Burundi. Akaba harimwo bandi bihagira inzego masoko ya leta bakiba bakamonogoza, bakiba urukomba amazi igihugu c'u Burundi n'umutungo waco bakawujana bonyene. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa, fyonda sabone.
hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze k'agakengeri, amakuru ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane muri abo kubahwa.